anizerema n'amashimwe y'abana b'Imana. Nubagana kumuha imyidodombo arayifise iruzu yabuze yishira nta kimwe umukanga kuko imyidodombo iruzuye myinshi ariko uvuze ngo mashimwe banza mureke uvuze gute uracyabyibuka hashi imyaka 10 yo barugaruka hashi imyaka 10 urabyibuka wabyumvise Gabriel Mikael wabyumvise hashi imyaka 10 aracyavuga n'itariki arayibuka n'ibyabaye arabyibuka kandi amavuga buri munsi akeneye iki abuze iki ibyo bikora ku mutima wandiho niwaza n'ibintu byaheze byasaba ikintu kimwe murihe guturuna page ukora seka mu gitondo vuga Imana sishaka guturuna page sishaka kubyibagira ndavuga jewe byo muri 1996 ibyo muri Afrique du Sud nawe ivuga iminsi yose ibyo ni umumbashi ibyo ntuvuge sinavyumvira biza ku rurimi pyo umuhungu wanje yasaritse gupfa n'itariki ndacyayibuka ubu ndayivuga iminsi yose nashaka biwe mu matwi yandiho tureshu ivyo yagukoreye kera n'ivyo kumugarukana kandi urabise ibibazo byinshi ariko wanje kuvuga ivyo yakoze uritandukanije n'abandi benshi cyane baba bidoga uri kuvuga ibintu bizima umenye neza ko watiye attention yiwe nubwo atagihindutse gumaho nyene nturekure gumaho aho nyene. Wow. Gabo yitwa Isaka yarashaje yashaka guhezagira umuhungu wiwe bwambe yashaka guhezagira Esau Yakobo ramucamo ahezagira Yakobo murayizi iyo nkuru ariko tugira twumve imbere yuko amuhezagira amuhumugisha hari ikintu cyasabwa dusome muri Tanguriro 27 murongo wa 3 Genèse 27 verset 3 none enda rero niwabire ivyo uhigisha umutamana wawe umuheto wawe ugende mw'ishamba uhige undonderere akanyama murongo wa 4 uheze uteke zicumbe nk'izo nsanzwe nkuru gasubiremo kantu uheze uteke zicumbe nk'izo nsanzwe nkuru France bango fais-moi un mets cyangwa un repas comme j'aime uguti comme j'aime kujya nayikunda mwe jambo jewe papa wawe ivyo nkunda urabizi ibingiyo urabizi genda ukora akazi genda uhige ariko nuteke ko kose ni ya menu iwanje ndakeneye qualité navuye mu mubiri bigiye mu muhemu ndakeneye qualité du menu ndakeneye repas iryohera mfungure nezerwe mage nurumube cyenda guhezagira mbere ko naguhezagira mbanza kurya mbanza kuryoherwa mbanza guhaga mbanza kuryoherwa nkumva yuko washize muri confort hanyuma cyenda guhezagira iyo ndakora vuga Isaka komeza umurongo wa 4 uzinzanire nge mbone kuguhezagira ntarapfa mbone afin que mon âme te bénisse kugira ndaguhezagire nkeneye kubanza gufungura apana ibyo byose abyumvise nimba kuna mucopo rondera mucopo ya indi ya fre mucopo ziracaho no munsi cyane zarahavuye ahantu ubwiza batwara dutwara ari mucopo cyabaho pilau mucopo na pilau ko ndabagerageza cyane ndapfa cyane rero kwa kuri nabikunda fais-moi mais comme j'aime uguti kujya nabikunda uyu tuko turavuga ni Isaka ariko tubikure mu mubiri tuje mu mpwemu ntabakiri Isaka ni ndiho nabwiye yuko sezerano rya kera
nabibabwire kenshi ni igitutu c'ivyo turimwo uno musi. Rero uku Isaka yashaka kwanza gufungura ivyo Mungu yamuzaniye muhezagire kugira mbone kuguhezagira. Mwaje mugenda guhezagire banza nawe ugira gute? Unezereze. Haleluya. Umiriza Imana iragukunda kumeze kose iragukunda. N'umwana wawe w'ikigaba uramukunda ariko rero ugira faveur. Ariyo attention idasanzwe ugirira umwe. Haleluya. Rero ngo ugira manze kuguhezagira banza gufungura nezego. Umurongo wa 45. Aramubwira ati byigize hino. Nanje nge kubyo wahize mwana wanje. Yarazanye ngo nanje nge kubyo wahize akomeza kugira ngo guhezagire. Kugira ngo ndaguhezagire. Arabimwegereza ararya amuzanira vino arashoza. Imbere yuko muhezagira yabanje gufungura arafata vino arahaga aranezerwa ati ingo rero ndaguhezagira. Nitwagara gose kuvyabaye ingene Yakobo yamuciye inyuma ngene mu nyuma Yesawu yashavuye barabarankana ariko ico mpagaze ko ngaha ni gituma yamuhezagiye. Yavuze ngo ndaguhezagira sinazo guhezagira nteza guhezagira Mungu wanje ariko imbere yuko naguhezagira hari kibanza kuba kivuye iwawe. Nibwo butumwa ndakuzanira no munsi ndiho ari cyo ashaka kwanza gukora. Abana b'Imana bari ngaha murashaka guhezagirwa? Ninda amaze gusaba guhezagirwa? Apana mwese wewe uvuze kwa. Rero wewe wagiye gusaba ngo guhezagire mbega waramuhezagiye? Cyo kibazo gikomeye. Abamasaba ko guhezagirwa bisonzesha kugira bahezagirwe musabwa kubanzagira gute? Kwana batari bake ngaha ni bishasha. Kandi iyo nyigisho nzanye no munsi kugira ndiho guhezagire ukwiye kubanza kumuhezagira nawe. Kandi umuhameni yari yose hari ibyo adakunda urashaka kumuha ibyo adakunda ntaguhezagira abanza guhaga abanza kunezerwa arashonje ikintu kiva kuri wewe. No munsi yatwe tukindi bikomeye iragumye cyane inyigisho kandi irafasha irakomeye gose ko no bitahura hari ibintu byinshi bizohinduka mu buzima bwawe. Haleluya. Ugiye guhindura inyifato yawe iyo ugiye imbere y'Imana mbega ugiye ko Imana iguhiki abakristo benshi cyane majorite bagenda imbere y'Imana basaba umugisha. Mana mpezagira mfasha mu mwana miki magukira ingwara ma promotion ma visa magutera imbere amavuta ingabire ma ariko no munsi ndagiye kubihindura byose imbere ngo banza ugire gute tanga. Gutanga iki no munsi ugiye gutanga kugiye gutanga. Haleluya. Arabakubwira no munsi ari inyigisho zishasha zivuga ngo nta bimazi bitabo bikenewe nta bitambo bikenewe nta sacrifice kenewe ngo miseno zishasha nta biri hari ndakwereka mujya mu y'Imana biruzuye. Tanga imibiri yanyu ikimazi kizima utange ibimazi by'amashimwe. Nindatanga ni wewe ko mudashaka gutanga no munsi n'ikinyigisho nabwiye inyigisho ino munsi ya kabiri iragumye isaba kutahura yuko kumbe ajya hose bishobora kuba simvuze ko ari ibyo mbwa bishobora kuba byapfiriye kuri inde kuri wowe ibyapfiriye kuri niho ibyapfiriye kuri Satani. Satani yanzibiye nivyo kweki Satani yanzibiye. Satani ndabwiye ikintu kimwe Satani akuzibira yaronse ngena kuzibira. Satani akuzibira yaronse aho yinjirira arinjira ngo mugire gute ngo nimugurure mukingura umuryango no donne pas accès au diable. Satani mugururiye agira gute arinjira. Imana ishimwe. Rero uramuzibira mugura gute mu gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Ndumva ko bitarashika neza ariko biraza kuza. Amen. Itanguriro 4:3 Genèse 4 verset 3. Igihe kiragera Kaini azana ishikanwa kuvyeze. Twigire bikomeye rero. Haleluya. Kaini nande abana babiri ba mbere ba Adamu. Ninde? Kaini Abel. Twigire bikomeye gose nibyagucika uzobuhomvye inyigisho yose. Kaini uko babiri rero
bacaza gutanga ikimazi. Haleluya. Basha gutanga ikimazi, ntawo bigishije, byari muri kamere yawo. Abana b'abantu turakunda gutanga ikimazi, turakunda kwadoha. Niko turemye. Abantu bose bare mu ishuri ry'Imana bafuma badora football cyangwa izuba cyangwa igikoko cyangwa umuntu cyangwa umukobwa, ariko baradora kintu. Bacatanga gutanga ikimazi rero. Murongo wa 4 wa 3. Okay, hera ku murongo wa mbere. Ufise murongo wa mbere. Hera ku wa mbere. Bandanye. Kandi uwo mugabo abana na Eva, umugore wiwe, nuko asaminda avyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho. Komeza. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Okay, avyara wangu babiri. Komeza rero. Abeli aba umwungere w'intama. Kayini aba umurimyi. Okay, umwe n'umurimyi wundi umwungere babiri. Nuko yuko hageze gutanga ikimazi, umwe atanga ivyo afise. Ndiho nazo gusaba ivyo udafise. Uzotanga ivyo ufise. Kora abantu ndabivuze kwerekana, hari abantu bafata amadeni kugira batange. Ntagusabye gufata ideni. Tanga mu byo ufise. Yo ni nyigisho. Ko ndaza umuntu ambwiye ngo none mana fasha rero nta kundi banki iri kuranyishuza ndakubwiye. Biya kubwiye. Tanga mu byo ufise ntakenye. Komeza rero mu 3. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro. Yazanye ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo ashikanire Uhoraho. Abeli nawe yarimye arimbura mu vyo yimbuye, aravuga ati ndashaka guha Imana icyubahiro mu vyo nimbuye. Haleluya. Afata nimba ari ibiro 100, sinzi ibiro yafashe, aragenda atanga. Hanyuma komeza. Abeli nawe azana kuntungwa zuburiza zo mu mukuku wiwe. Okay. No kubinure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli shikanwa giwe. Komeza 5. Ariko niyakirira Kayini ishikanwa giwe. Maze Kayini araraka cyane, mu maso hiwe hari ijigwa. Ngirantagereza kubisobanura gatoya. Rero bose baratanze ibimazi. Umwe wese atanze mu byo afise. Warimye yarimbuye, afata mu byo yimbuye aratanga ikimazi cyangwa itambo aha Imana. Sivyo? Woroye nawe agira gute? Ivya mbere bava ngo les premiers nés. Izambere zavutse nizo yatanze aha Imana. Rero Imana iranezererwa ivya Abeli. Ariko ivya Kayini ni yavyanse, ariko ni yabinezererewe nk'ivya Abeli. Bitera ishari Kayini. Mubona inkuru murayizi, ushobora yarawiye kumwica. Sivyo? Kibazo rero, je namaze imyaka myinshi niyumvira yamuhoye iki? Yamuhoye iki? Ko bose batanze yahowe iki? Ikibazo yagize ni iki? Aha ni kuye kwibaza ikibazo rero. Kubera iki Imana yanezerewe ishikanwa rya Abeli gusumba irya Kayini? Umurongo wa 4, ubwa mbere Kayini ntiyavuze ngo mu vyo ndonse ngira ndondere ico ntanga, yafashe ubwa mbere ivya mbere. Haleluya. No mukurima yarimbuye Kayini acavuga ati ntiyafashe ivyo bita mu Kirundi, mu Gifaransa bavuga gute? Prémisse. Ntiyafashe mu Kirundi gute prémisse? Mushuzo. Ntiyafashe mushuzo, yafashe mu bihari avuga ati reka ndabibi me Imana. Unatwata inka za mbere zije aziha Imana. Ariko ikindi kintu gikomeye rero gishasha ngenda bigisha no munsi natahuye vuba, ivyo mu vyo yatanze, uretse ko yatanze izavuze ubwa mbere, yatanze le graisse. Graisse ni binure. Murongo wa 4 ni binure, verset 4. Ibinure vyazo. Rero biragoye kwigisha ivyo by'ibinure uno munsi muri 2026. Ko ibinure ni ikintu negatif, sivyo? N'ubusi ibinure ashaka ko bimuvamo. Tubona ingwara, tubona obesite, ariko aha mu isezerano rya kera ibinure ni karite. Tuje mu by'impuhemu, sivyo? Tureke kuraba ibinure vy'uno munsi. Tuje mu by'impuhemu, la graisse muri Bibiliya ni ikintu gifisa agaciro. Nta amen ni mu byumva. Hagarike no. Pastor Bandai.
Imana iguhezagire. Kandi ivyo ngira mandanye ikinure. Aha. Ngira mandanye ikinure kuko ikinure no agitahura. No agitahura uzohinduka. Kubera ikivuga ngo no agitahura kuko nigiye bafata ibitungo bazana bimwe abaherezi barabifungura ariko hari ivyo baturira. Hakaduga umwotsi iyo baturira rero natangaye baturira iki ibinure. Ijambo ry'Imana avuga neza ngo ibinure ni ivyanje. Levitique 7:25 Abalewi 7:25 celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera étranger de son peuple. Voilà hanwa uri ibinure kuko ibinure ni vyande ni vyiwe. Farao abwira Yosefu ngo muzoza, abwira ngo genda baje abavukana. Haleluya. Yabwiye Yosefu n'abavukana genda muzana so wanyu. Haleluya. Muzoronka la meilleure qualité du pays. Vous mangerez la graisse du pays. Muzoja ibinure vy'igihugu. Ibinure ko aravuga ni iki? Yariko aravuga muzoronka ibintu byose vyiza muri Egiputa. Cyo tuangira mandanye ikinure nkuko pastor yabivuze. Haleluya. Kuko ikinure si cawe, ikinure candiho. Arondera ikinure muri wewe. Igize agaciro muri wewe. Ico nyene udashaka kurekura, nico gituma yabwiye Abrahamu ngo nk'umuhungu wawe umukunda ca kinure, apana uje wundi. Apana Ismael, oya kinure. Ico ndondera. Kandi kuzoshaka kukigumira eka ndaguhe amwe kinure sindekura. Umve yuko ikinure ni ikintu gifite agaciro. Haleluya. Uko utanga gifite agaciro niko werekana agaciro ndiho afise mu buzima bwa. Mwumve neza, siniko navuga amafaranga gusa. Araba bibaza ngo navuga mu byo kwagura, siniko navuga. Inyigisho yiteguye ntaramenya nuko mbwira mwagure. Amen. Nibiraba amafaranga gusa, ahubwo biraba ikintu cyose. Uwimana sa amafaranga n'umwanya wawe, umubiri wawe, umwanya wawe, inguvu zawe, agaciro uha ndiho ni kinure cyawe. Icyo kinure aravuga ati kinure si canje ni cyawe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ngo muzoja ibinure vy'igihugu. À moi la graisse. Toute la graisse appartient à l'Éternel. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Hari soma wari wasomye wageze he? Murongo kana usomye? Murongo soma Abalewi 3:16 tucumve neza kubera ko Imana y'agaciro ikinure la graisse. Umuherezi aheze avyosereze ku gicaniro. Aha, komeza. Ivyo bizoba bibaye ifungurwa ari ryo shikanwa ritomborwa n'umuriro. Kirundi bitomoye kamvuge mu Kirundi France ansobanure sivyo? Avant que le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Azo fata kutunga bazanye abiturire kuri gicaniro ngo toute la graisse et l'aliment dans sacrifice consumé par le feu. Ibinure vyose nizo baturira bikaduga avec une agréable odeur à l'Éternel. Byagira umumote bwiza imbere y'Imana. Kubera ko ibyo agaciro kuko abantu babishaka. Yahise agaciro kuri bo bati ibinure byose mubizane toute la graisse. Ibyo agaciro kuri wewe nivyo shaka unyereke by'ukuri kumpaye agaciro. Haleluya. Imana ishimwe. Mugiye kurondera muri Bibiliya ngene babifata la richesse cyangwa l'abondance ikintu ciza, la meilleure énergie de l'animal, ubushobozi bw'ingomezi bw'igitungwa byaba mu kinure. Cyo twavuga ati rero mubifate mubiturire mubime aho rero niho ndiho barati ehego vy'ukuri. Imana ishimwe. Cyo gituma yavuze ngo genda ufate ugire imfungurwa repa imwe nkunda kwero yizi. Ikibazo nuko abakristo no muzi nyibazi nivyo ndi hakunda. Nigute umwe akunda utabizi? Nigute ubimenya udasoma ijambo ry'Imana? Soma ijambo ry'Imana umenye ibimuhimbara. Haleluya. Muri Zaburi 22:4 avuga ngo ndavyagira ngo gatatu ndavyagira mu mashimwe y'abana b'Imana. Mano majambo amashimwe
ni kimwe mu bintu bigira menu ndiho akunda. Si amashimwe yonyine mugabo, amashimwe, iminwa yatura izina ry'Imana, yuko uravuga ubushobozi bw'Imana, ni kimwe mu bintu bihimbara ndiho. Haleluya. Abantu badasenga nuvuga yuko muri kure y'Imana. Hari abakristo basenga iminsi yose kuva kuwa mbere gushika dimanche, ariko ikikuru si gusenga. Mbega usenga gute? Ni gute karite y'amasengesho yawe irafite ikivuze imbere y'Imana? Hari amasengesho ushaka gusenga n'amasaha menshi ku munsi no kwisonzesha, ariko agaciro bifite imbere y'Imana. Kubera iki? Kuko nta na kimwe warekuye. Vuga uti rekura. Ukwiye kurekura, ntihashaka kurekure. Kuko niwarekura niho uzoronka. Igihe utarekura nturonka, kuko bavuga ati ndashaka guhabwa icubahiro. Ntiyahindutse mu isezerano rishasha, ahubwo ni wa wundi nyene. La loi ntiyavuyeho, muvyumve. La loi yahinduye forme, ni kiri charnel, ariko iracyahari. Nikubwira mwana murabaye desi, mwe mushaka tubwire gucakira. Tubwire ngene dukira, tubwire ngene turonka umugisha, tubwire ngene turonka visa, tubwire ngene tuva mu bukene. Ibi vyose birakurikira nimara gutahura ikinure. Tahura ikinure icyo ari cyo. Tahura igize agaciro kuri ndiho. Ari sensible gose iyo umuhaye agaciro. Iyo kurasenga mbega uvuga iki? Mbega umara umwanya ngana gute imbere y'Imana? Mbega uvanga gute ndiho n'abandi bantu? Mbega uriherera? Uragenda ahantu ha wenyene? Uravuga ati uno mwanya ni wewe nanje? Cyangwa uragenda gusenga gusa nko muri buton ugenda gufyonda? Distributeur automatique urafyonda amabiye acaza, suko bimeze. Imana ishaka imigenderanire. Reka turabe muri Maraki ingene Imana iri sensible, yitaho gose umuntu ayiha agaciro. Maraki cya mbere 6. Maraki cya mbere 6. Umwana arubaha se, n'umushumba akubaha shebuja. None asangwa n'iso, kunyubaha kwanyu kuri hehe? Bo, iyi nabwiye ikintu kimwe. Ibi niko navuga, bigushusha bitagushusha, bikunezera bitakunezera, ijambo ry'Imana. Imana yikuragereranya ingene dufata abavyeyi bacu canke abantu abametre canke ababoss banyu ku kazi, abakora ngaha. Ni gute mufata chef ku kazi? Ni gute wumvira umuntu akuruta muvyeyi cyangwa umuntu umutegetsi? Ni gute umwubaha? Nimba ufise umuntu wubaha ku isi, urazi yuko uramwubaha ko ndiho araba ngene umwubaha. Niyanse kumwubaha. Imana yacu natamene mvuga ni Imana ifuha. Imana ifuha kuko waha agaciro yundi, icyayaba agaciro uyiha ikagereranya n'agaciro uhaye uwo muntu wundi. Hari agaciro uhaye umugabo wawe cyangwa umugore wawe, igihe cyose uhaye agaciro umugabo wawe cyangwa umugore wawe, umenye ko ndiho ataraba agaciro umuha nawe. Kenshi amasanga atari nimero 2 ahubwo nimero 4, 5, 6. Muri izi ko muyikabusha muri izi. Sivyo? Nashaka kuba nimero 2. Nashaka kuba nimero 3. Ashaka kuba nimero Iyo nimba number 1. Urayize number 1. Iyo ni ndirimbo ikomeye cyane. Ashaka kuba uwa mbere. Tukomeze rero. Akwagereza ngo umuhungu arubaha se. Ngo ivyo byaje bya kera n'umunsi ntibakibubaha. Ibake ubaha base n'umunsi. Ariko kiya gihe papa wawe yari umuntu wubaha cyane, kuko papa wawe niwe yari provider, niwe yapuvoya mu rugo. No munsi abana bavuga ati papa ivyo ni bya kera n'iki wahe. Basigaye bavuga no munsi. Ico gihe cyarenze. Ariko aha yavyandika abana barubaha abavyeyi. Abametre, nuvuga yuko ufise mu metre cyangwa mu esclave uramwubaha. Ngo none jewe nimba ndi so, icubahiro canje kirihe? Niyo message nzanye no munsi nimurindira ibindi. Ndiho waje kubabaza ati jewe ndiho Imana yawe, icubahiro canje kirihe? Kuko naguhaye 24 heures, amasaha 28, kandi sinagutegeka gano uyajera, niwe uyajera uko ushaka. Mugabo muri amasaha 28 gutusigura ko ushobora kumara umunsi udasenze. Ni gute umara umwanya ku kazi
umara amasaha 5 kuri internet, kuri WhatsApp, kuri TikTok, kuri Instagram, jewe ndi he? Sijishavuye ndiho. Uko ntiwakeneye kuganira nawe. Murongo 6 wohejeje bese 6. Yihezereza. Cyanye asangwa ndi shobuja. Igitinyiro canje kiri hehe? Ga yemwe baherezi bakengera izina ryanje. Abaherezi gaha bakije bose murabaherezi. Sabandi sa pastor gusanga bavuga ubutumwa. Oya, umuntu wese yakiriye Yesu n'umwami n'umuherezi. Komeza urongo na windwi. Ni kuko bashikanye ivyo kurya bihumanye. Ku gicaniro canje maze mukavuga muti twaguhumanishije iki? Kandi abagabo ntibigirisha, ntibatahura igituma ndiho ababaye. Bavuga ati none hari ico ikamfate biya bihumanye. Ivyo udakeneye no kurya. Ivyo ugiye guhandiho komeza murongo windwi. Twaguhumanishije iki? Ni kuko mwavuze yuko ameza y'Uhoraho ari gikengeretse. Erega iyo mutanze impumyi kw'ikimazi mugira ngo ntaco biriko, niyo mutanze iyicumbagira n'iyigwaye naho nyene ngo ntaco biriko. Abenye iyi ni inyigisho aya majambo ko turasoma ajanye nabo mu kiya gihe kwa Maraki, sivyo? Kuko gihe batanga inka, batanga intama, batanga ifungurwa nk'ibimazi, sivyo? No musi naho Samafaranga gusa no nta nka dutanga uburyo, mutanga umwanya. Mu byo bw'impemu ntibihagaze ku bintu materiel gusa, bihamagaze ku kintu cyose uvuga uti ndagikoze ku byandiho. Gusenga bisigura iki? Gusenga si ukugenda kuvuga gusa, gusenga ni ikintu ugiye gutanga. Ndashaka abana b'Imana mutabone ko muri abaherezi, mwaje muri MKS kumviriza gusa, kumviriza mushobora kwikira kuri YouTube, ariko ngaha waje gutanga. Haleluya, so kwakira gusa nivyo urakira kandi utange. Nimba ushaka ndiho aza mu buzima bwawe iga gutanga. Gutanga sama amafaranga gusa, iga gutanga umwanya wawe. Muri masaha 28 gira umwanya wawe na ndiho. Mu ndwi yose uvuga uti hari umunsi utagwaye ndibuje no gufungura, ndagiye ku ruhande ndashaka kubana nawe. Haleluya. Menya yuko akigoro kose uzogira ku bwandiho nikazokwijana. Nta muntu n'umwe agira akigoro ku bwandiho kijana. Aha rero yashavuye mu vyumve, arashavuriye abatari bake ngaha kuko atagaciro bumuha. Abibona gute? Abibona muko muri agaciro ibindi bintu. Muri agaciro abagenzi banyu. Hari umuntu umwe yigeze ari gice gihe haciye imyaka myinshi cyane imbere muri 1990 nari Kigali. Hanyuma hari umugabo twari kumwe yatse akazi keza ahantu muri ONG, hanyuma haza umugabo avuye i Burundi w'umugenzi wiwe w'inshuti yiwe, ariko umugabo yaramwubaha, aba mu Rwanda acaraza giturumbuka saa 6 araza kwaco gihe ataje gusura ku kazi. Kara kazi keza adashobora no gusiba gutyo, ariko amubonye yagize ibishoboka vyose, aragira arrangement zose ku kazi ati sinzi no musi kubera iki yaronse umuntu w'agaciro. Hari umuntu azishira kuza mu buzima bwawe mu nzu yawe ugacuhagarika programme zose na voyage ukayanira n'indege ukayanira kubera iki hari umuntu afite agaciro kuri wewe. Bivana byose ngene bona ndiho, nashaka rero dukure duhindure ngene tubona ndiho. Ndamukunda Yesu ntibimwe impressiona ivyo. Kurire makeup nibihindura, nta nakimwe bihindura. Nakeneye kuvuga ngo ndagukunda, akeneye kumgaragaza kumukunda. Nimba unkunda kurikiza ibyagezwe, kurikiza amategeko yanje, garagaza gukunda ndiho. Urukundo mukunda ruzobonekera mu bikorwa, inyifato, mbega agaciro umuha nakahe, mbega muraganira cyangwa genda gusa kumurondera ngo afyonde bouton bibe. Nakeneye ko uza kurondera nka machine, nazo mu machine ya carte Sésame, asa ma carte ajya
yo muri banki urashiramo ugashiramo code amafaranga gacaza sugwa ntashaka kuba machine ashaka kuba so wawe ashaka kuba papa wawe ashaka kuze kumurondera haleluya umubwire ngo numwemera azoma carte muri banki nta nari muvugana n'iyo machine urashiramo ushaka iki code yawe ni sawa akira amafaranga yawe mvi imbere ndiyo suko ameze ndiyo ashaka uzi muganire ndakwemera ntawunda kuruta isi yose niwayiremye ubasha bwose n'ubushobozi buri mu kiganza cyawe indasa nawe ari phrase nkunda kubwira cyane ndiho mu gitondo ngiyasenge ndazi yuko abamarayika bagukikuje bariko baravuga ku wera bariko barasenga bariko baragutazira ahari mu mubiri wawe umfata bishaka kubikora nanje nifatanije nabo ndaje mparura mu bandi ndi ngaha ndi imbere yawe ndashaka kuvuga ubunini bwawe ndashaka kuvuga urukundo rwawe niwatumye mvyuka niwatumye ntambuka niwatumye mpema nimba vizaho njyama imvura yaguye nayumvise sinanyagiwe ayo ni amajambo ashaka kumva iwawe ahubwo mwana mpakazi mpaviza ashaka iyo horasiyo hindura strategy ivyo vyose ukura musaba nashaka ko arivyo bikuza niwe gusa ashaka wewe ashaka wicare amen nka Mariya aravuze ati je ndicaye ibindi ntumbaze ntavyo guserva ntavyo kuimpressiona ni wewe ndondera shaka amajambo avi wawe ariko Marita kubura hanagura Yesu mubwire jewe nta kimuratahura sinaje kuba kwemera kuri umukozi sinaje kuraba ngene usiga neza ngene ukoropa iyo vino yawe siyo ndondera uyu yahisemwo umugabane mwiza ugarazi cyarondera amajambo ava mu kanwa kanje n'ubuzima nijero ndi ashaka kurasenga imbere yo kuvuga ibibazo vyawe banza ugire imigenderanire nawe banza uganire nawe muhe menu muhe repas imuryohera kuko iviriza isi yose yuzuyemo abantu bako bararira bariko baridoga bihevye buzuye umururazi arakeneye kuruhukira mu bantu baza kumubwira ubwiza bwiwe ubushobozi bwiwe imbabazi ziwe nivyo bimuhimbara niba ushaka kwatira attention yiwe genda umubwire icyari ubwa mbere mubwire icyari hanyuma umwibutse haleluya kandi arabizi umwibutse kugishima bigiye gukora kera nakuze goro yaje imbere ngaha ngo twaje tumeze gute araza aho yavuye amen goro nkimumenya yasina aryama yarahantu bamuta hanze soka akira tuva hanze akagenda handi haleluya bijya vyose yumvira umuntu nka goro bitanga kuvuga ngo mana wampevye afashe umwana ngo wampevye niwibagire aho yagukura niwibagire bimwe yagukorera kera abantu baze kwitoga bakibagira ivyo yakoze ndihabura ko muri ntashima iyo ni hopa imubihira abwira abamarayika ati nkuri imbere tubandanye ariko kano kanyuma atahije piyo yavuze ngo 8 heze 8 mugira ngo ntaco biriko iyo mutanze icumbagira nigwaye naho nyene ngo ntaco biriko komeza genda uyishikanira icegera c'umwana mbega ubwo yo gushimira umvise canke yo kwemera nuko mubonana mu gifaransa bavuga ngo gouverneur cyangwa naho ngo icegera c'umwana n'umuntu yitwa ko akomeye apana umwami icegera ugiye kumuha ivyo bintu vyapfuye inka zihumye yozakira kuko umbiriza abantu batanga amakado kuri anniversaire murahari nakado mutanga muri emika nta makado mutanga ndatanga akado basi okay imbere yo gutanga akado wiyumvira iki mu mutwe wawe kinjambere yumvira niki kwa neza cyane avyumvise basera arusha mwese
Ubizi icyo akunda kandi adafise. None nk'ubu mfise TI ndayifise, woza kuma TI kandi ayifise. Uma icyo nafise kandi nkunda. Kenshi batanga bakado anniversaire baraperereza. Ari nk'umugabo ukavuga madamu wiwe ukamubaza madamu akunda iki? Agira kire mariage ibi nataragura n'ibiki, ninde chef wa comité, president wa comité, habuze iki? Amasaha narabuze. Aha! Kweli ki urone chakunda adafise kugira ne kibona ce ndamukunda. Ndiho ameze gutyo nyene.